Akibazo hana kimwe burya uvuze urankunda cyane gose ariko nkubaza wiravye vraiment unkunda jewe cyane gose ariko uravye nishimwe ukuntu usa n'ukuntu jewe nsa bishoboka gute je kunshaka kunkunda Eric urukundo si impuzu n'umutima wakunzwe n'ikintu kitabona mu mwanya wakunzwe n'ikintu kitabona ushitahura icarico nishi ndaciye mu bintu byinshi vraiment muya turakenye ubuzima mbayeho jewe ubwanje simara kumwe ukundana na wewe uri umwana w'umunyagisagara mwiza vraiment uberewe n'abantu bafite amahera pana jewe nishi Jese mbona yuko ngiye kwanza uri kurakinisha umutima wanje Eric je nakuriye nugaraniwe mu rupangu kandi no kwishuri narabona abahungu beza bambaye neza bafise amahera ariko guhera isa naka kanya ndagukunda Eric, I'm with you forever. Ayo majambo ko avuga uyakuye ku mutima canke uri kwa urampima sino ku mutima gusa yavuye ku mubiri wanje wose ndabwira ikintu kimwe nishi maze guhana ibintu nkuko ndabikubwiye maze guhana ibintu byinshi mu rukundo nimba nkunda sinzi biri mu mutima wawe ukuntu bimeze Eric kujya wanyeretse kwangu niyo ndyamye nguma niyumvira bijya nyene mu mutwe byaranse ko no kwikuramo okay batembeye cyane reka ntaye hanyuma cyambwe turare ngaha nyene ubwo n'urukundo gusa cyane reka nahi nzogwenyesha ejo okay tuzoyaga wese ndaguseka twota umusiga twazanaye ndifuza n'ikindi gihe tuzongera dutembere sata mani gusa urabona yuko ndaziguhaye zimeshe nashizo zingarukanire zisa n'umwavu urakoze gose yewe nta kibazo we curabukwa kwanya urakoze gose kweli mani gose urabukwa kwanya uvuga kakademo n'ukuri kasi nawe n'umuzi uraza kukemeza kasi mwe mubayeho kweli nayo twebwe ni ngora
mama Sa. urabona yuko nakoze kandi ukeneye umukazana ngamuhira. Yego. Mama je nakurumye umukazana. Wandonkeye umukazana kamwana. Yego umunyabujumbura. Umunyabujumbura. Mwananje, aho urabona yuko umukobwa w'ubujumbura wo mushobora mu buzima turimo ga mwana wanje. Uwo mushobora igarama y'ubujumbura ga mwana wanje waba bafise imiduga, waba bafise ibiki mwananje ahobona yo hashobora. Mama warabuze umukobwa ngaha anya hose urabura umukobwa wokundana nawe ga mwana. Mama je naje namaze kumukunda. Uko nyene niwe nyibwire ka nkunda. Nyene? Yego. Usukuga mwana wanje wambara impuzu nkizi. Nyene aremera kugukunda. Iciza nuko yankunza bibona. Kandi byo kuri naje ndamukunda. Mwana, jewe ibyo bintu byo kuvuga yuko uhava ukunda umukobwa w'ibujumbura n'aha hantu twibera ntaho yoshobora mwana, ntaho yoshobora. Uramunzanira rero ndamurabe nimba yarakwishimiye. Uramunzanira ndamurabe n'aha hantu harabe turabe. Mama byuko ni umukobwa mwiza. Reka ejo nzomuzana murabe. Yego. Uramuzana ndamurabe. Ivyo yenda guhamagari. Ego bandanye ibikorwa vyawe. Ariko kamana sinze. Mama. Uyu ni wa mukobwa nakubwiye. Uyu? Ego. Witwa gute none? Nitwa Nishimwe. Nishimwe? Yego. Ubahe? Ndi Bujumbura. Ube Bujumbura. None mufana kino uyu mwana wanje? Uyu ni umusheri wanje. Umusheri wawe? Yego. None wanyu barabizi? Ntavyo bazi. Ntavyo bazi? None byari byiza uzanye abavyeyi bawe tukivuganira kubera murazi yuko abavyeyi b'abantu baba bose badakenera ko abana babo baza kubino ahe wacu nako twikeneye tubabaze yuko bovyemera batama mwana. Yego. Kuba gukundanye n'umuhungu wanje sinenjira mu rukundo rwanyu. Ikiriho nuko wonzanira abavyeyi. Mbe urafise abavyeyi ho? Ndabafise. Urabafise? Vyiza nuko wonzana abavyeyi bawe tukamenyana hama tukivuganira tukaraba yuko boyemera yuko uba ngaha. Urabona ko twikeneye. Nuko mwana birashoboka? Byoshoboka. Zobazana.
hari ejo cyangwa hirya ejo. Zobazane. Mama, Za. tutasu twaki. Maraki nimugende gusa yumvise ibyo twavuganye. Musigara amahoro. Ego mugende neza mwana. Rafiki yangu. Babe. Unajua mimi kuna kitu kinanisumbua sana kwenye kichwa changu. Kitu gani tena hicho? Yaani unaona mimi toka namaliza shule nimekuwa ni mtu wa kutembea tembea kwa sababu sijapata kazi. Yaani nilikuwa na shida sana. Ningepata hata kazi basi. Wamye uriko urarondera akazi. Ariya kuriko peke baguriye ibiro bishasha. Kandi bariko bararondera abakozi bashasha. Urashobora kugendayo bakaraba ko bakuha akazi. Kuriko peke? Ahubwo tugende kwanza ubwo unyemereke gito. Samahani kaka. Karibu. Haina shida, uliza. Yaani mimi nilikuwa namtafuta boss wa hii office. Una shida na boss? Ndio. Una shida naye gani? Nilikuwa namtafuta kwa sababu nilikuwa nimekuja kuomba kazi. Natafuta kazi wewe? Ndio. Sasa mbona hapa wanaifanya kazi hapa wamesoma? Hivi kweli wewe umesoma? Ndio. Kaka unanichukuliaje? Haina shida. Ngoja nimwambie. Alafu nikutanishe naye. Subiri kidogo. Hapa kuote. Ndio kuote. Bosi. Samahani. Hari umushitsi ngaha yari karakurondera. Yakwifuza yuko mwobonana. Oya, ni ryambere ndamubonye kabisa sindamuzi. Ni umukobwa muremure w'inzobe. Yiza yoza mukivuganira akakubwira ico akurondere. Sawa sawa murakoze. Sawa. Sister. Amesema hivi. Umkote pale ofisini. Chumba chake kile pale. Hiki. Ya, wewe ingia kule ndio yupo. Batanawira pale muri banki. Ibisigaye bakakumenya ipo kumukoro. Wote naye wewe. Sasa Kaka nilikuomba unikutanishe na bosi. Dada, acha kunipotezea muda. Wewe ulikuja unaniomba bosi. Samahani kaka nilikuomba unikutanishe na bosi. Yule ndio bosi. Ndio yule pale. Yule. Unamtaka bosi. Rika ndio bosi. Hapana. Kuna nini? Wewe njoo kweli.
na baby bana. Oyo mwana shepu wakati. Bana. Hey, karibu. Karibu mademoiselle. Ubundi kwibanda keza n'amaze kubibona. Amango, nawe ninde? Umugenzi wanje. Yego. Ni byiza. Hanyuma mbe wamenye ko papa we yaje? Papa yaje? Yaje. Hama nawe ari? Akwitiye inyuma kugura amayinite. Okay. Katumurendera. Kencha. Inguzimana abantu. Binamukuti. Namahoro. Urakomeye. Yego. Karibu rero. Yego. Iwanyu kuna kisa nimekashika leo chama ya chama yake kagua.
mu ncamake urabona ahantu igisagara niho kiriko kiraza rero aha amabutike ntagwiriye pe. uyu muntu wamuzi mbe wavuze ko uri wahe magara wowe? Ego je ndi wayi magara. Magara ya mbere, magara ya kabiri. Magara ya mbere. Wa kwande. Turapanze. None we ntuzi ni wo mupangiye? Yitwa Claude. Kwa Claude? Ni wo mupanze mama zigiye kingana gute? Ni imyaka ibiri. Imyaka ibiri. Mwaze muzana naye? Mukabezi. Bofe. Nana ko narosa basuki. Ndabona abagabo nabako hejuru urumva ari ngorane. Hama wowe abavyeyi bawe bose muri ngaho? Mfise mama wenyene. So papa yarapfuye. Tufata buri we nusigaye ureze umuryango. None uyu nawe we usice ngaha ryari shobora nk'abashirubwo nyene. Ango niwe yanyakiriye kwibaraba niwe nabajije niwe yanyeretse ngaha chanumva umenga afise umutima mwiza. Urumva kira muntu akwakiriye wacha bamushirwa. Papa soko hajyo umuntu muza kubaka muyumvamo. Ugomba uharonka ba muri magara. Nibizokora. Urumva be ngaho icyo ndahabona sawa nimba mupanze yego mu buzima niko biba mu buzima twese upanga twegeze gupanga ariko imagine umuntu adandaza amandazi 40 ku kwezi urumva yuko ari ikindi kibazo ahubwo icyo ngomba umanze uzana abavyeyi mu muvyeyi wawe nyene manze ndamubone kuko ndabona yuko wewe kuriye gufashwa mbe hamwe ndo guha akazi ukaha umukobwa wanje hoho wavyumva gute? Tam umukobwa wawe ndamukunda gose. Amafaranga sinageranya n'urukundo. Chemba imagana mbe warusanzwe nzi. Nabanda kubona. Umbiriza uyu ni boss. Uravyumva? Agombe aguha akazi. Abo bafise company nyinshi zitandukanye. Uvuga ko baguma ukundana n'umukobwa wiwe. Sivyo. Ibikunda. Ango no kwarushigikiye papa. Sivyo. Mumpera akazi. Mugabo ufise amashuri ngahe magara iwacu? Siniza. Ntubiza. Gusa ndafise amashuri 8. Mu bihugu by'abazungu nabo ko mu bantu haronka afise amashuri 8. Kurapa gusa toilette kumigo nafise degree. Nayo amashuri 8. Ubu yarize sawa hama okay ikiriho gusa ramanuzane mu byeyi wawe uzamenye ukuntu twihinyanyura. Ego mama ari muhira. Nosimba nkamuzana na kimwe. Nimba ariho wonyaragasa ko genze gutora umukobwa wanje sawa cyo gutora umukobwa wanje noneho ndahasanze nabakuye ku nzira aho ubona ukuvyara nabi no kuvuga ko ikiriho kanone ngo imagine umuntu nk'uyu yangana hari ikintu uko ndiyumvira mbe hamwe ndabwira abagaza ndaronse umuko sawa kuri mariage yiwe uravye egome abantu barahinduka bagahindurika uyu menga ajya biza mu mutwe haba umwana arajya gahaga uyu munshama kemaraze kudutemberera
neza ko waca mwaronka n'abakwe amaze nta birebire bifise byo kukivugako me ndibaze yuko ibyo yakubwiye wavyumvise nishi manzi ugende uzane umuvyeyi wawe biriya byose ntabwo nagenda nkuzane kandi nkava ca namutelefona muganga amaze amupime uyu yobagwaye za boss ndakomeye urakomeye none ku munsi wo kuvura kangahe papa ndabona kumenga uhavusa n'umukora cyane uko yambaye n'ubu bukene uje namukondeye nyagasi ndamwe ko ari umukene oya umuravye gusa umenga yuko ari umuntu agwaye papa muhira tuzindukira ku mata rimwe icayi ubu nawe arashobora kurya rimwe ku munsi ariko namukundiye ico nyene mutama twakubasha hanze ugende uzana abavyeyi twakubashe vrema banguka unyaragase uzana abavyeyi yego jewe nkimubonye gusa bwo nanatangaye bose ugomba tumara amazi nyene agamuhakata ango wamugomwiki urukundo rusiba urapfuma vuga twigaha imagara turabise bavakasiye wavyumvise ariko baza abahungu bashushe bafise impamvu iyi Bujumbura iwanyu ameze neza cyane ango hama ni wampa aba vacances bawe byo nabaho nditwubakane urira kire ntiwibona nturibona wowe rekana n'ubuhungu bw'uburofa bw'ubupumbafu urundere ibogari nziza cyane Nishimwe. mama nishi Papa nishimwe. Ni wewe. mama nishi tunuvugwa Eric, ibi nivyonze niga. Ibi nyene mbonera. mama ni biki Haguruka tugende. mama ni biki mama Haguruka tugende. uje n'umuhungu wiwe avyara ahabura hazi uhantwara papa hari kibazo oya mbuze ndakubaza aha uhantwara basi tugende we ntabyo kubaza kumenya imbere y'isafari tugende